tukamirana impundu z'umukama. Ukanyikunda cyane mugira umutima w'icese tegurira Imana ino sengero nimuze takambira umukama wacu wakunda hezagira aya mazi tugire twimijire ikimenyetso cy'ukwigaya n'ukwisubirako kwacu ikimenyetso kandi cyo kwibuka ibatisimu turongera tuyamijire impome z'isengero shasha niya butari shasha. Ese umukama wenyene yodufashisha inema yiwe ngo twame tumugororokeye n'umutima woroshe muri ekleziya yiwe. Mana woburonse ubuzima n'umuco biremwa byose urazigama abantu n'urukundo rwinshi. Surukiza gusa bakora ku buvyeyi bwawe ariko n'umutima w'ubuvyeyi urabuhagira ibicumuro vyabo n'akabobera k'urukundo rwawe kandi igihe cyose wamuriko urabanywanisha na Kristo umukama wabo nkako niwe washingo bitumwe n'impuhwe zawe kugira ngo mw'iriba ryeranda ry'amazi abacumuzi bamanukamo bagapfana na Kristo bazuke bakijijwe ibicumuro kandi babaye ingingo zawe. None rero nushungururire umuhezagiro wawe kuri aya mazi kugira ngo kuri twebwe no kuri izi mpome z'isengero uza kuyamijira ibe ikimenyetso cy'iriba ry'urukiza twaturowemo muri Kristo tubigusabishije Yesu Kristo umukama wacu. Sabe Mana uyobora kongera tugatakatiza ekleziya birabereye ko tugira umunsi mukuru duhimbaza kandi usanga izina ryawe nk'ako uyu munsi yo guca bakwemera cyakoraniye hano muri ino sengero aho bazokunahariza n'umutima ukwiyeguriye aho ijambo ryawe rizokwigishwa aho ikintu cyawe kizogaburirwa mu masakramentu aho ekleziya yawe yifuza kandi itera impundu yo kukuninahaza udahengeshanya. Iyi ngoro igiye kuba ishusho rya ekleziya Kristo yatagatifuje ku buryo budasanzwe n'amaraso yiwe ayigira umunega wiwe asayangana uninahazwa ayiza kandi ubutore bushingiye mu kwemera kutayegayega ayigira umuvyeyi yibaruka ku bubasha bwa mutima mweranda. Ni ekleziya nyeranda umuzabibu witorewe n'umukama akawushariza n'utubuyenge tw'ubwoko bwose niwe ayubaka akayikuza akayikomeza akayitambutsa ayerekeza mu bwami bw'ijuru. Ni ekleziya yuzuye agahimbare ihema ry'Imana n'abantu ingoro nyeranda yubatswe n'amabuye mazima ishingiye ku batumwa Yesu Kristo nawe akayibera ibuye rikuru ry'ishurikiro. Ni ekleziya ikayangana ubwiza igisagara cyubatswe kirurutse isayangana kandi cy'ibibatsi yabitamanzuye mu muco w'umwagazi n'indirimbo zihimbaye z'abatoni b'Imana
ziguma ziyisamirana. None rero Mukama, turagusabye tugutakambira ngo ushungururire imihezagiro iva mu ijuru kuri iyi sengero no kuri iyi altari, kugira ngo iyi sengero ize yame ari ikibanza ceranda, iyi altari nayo ibe yo kwamihererezwako igihe cyose inkuka ya Kristo. Muri ino sengero inema z'Imana zirama zuhagira abantu zibacyorora ibicumuro, maze dawe mu gupfana n'umwana wawe bavukira ubuzima mu ijuru. Muri ino sengero abatoni bawe mu gukikuza imeza ya altari bunze ubumwe bahimbaza Pasika, baragirwa bashasha n'ijambo rya Kristo hamwe n'imfungurwa y'umubiri wiwe. Muri ino sengero harama hasamirizwa inkuka z'ibisabisho bikuninahaza, amajwi y'amarayika ahure n'ay'abantu, maze kubwo ubukiriro bw'abantu ibisabisho byame biguherezwa biduga iyo uri mu ijuru. Muri ino sengero aboro barama bitwararikwa, abacinyizwa baronkera umwitegerezo, kandi abana b'abantu bakwerukiye babe bahambikirwa iteka gushikaho muri iyo umuryango w'abawe umaze gukirutswa uhimbarwa no gushika muri Yerusalemu yo mw'ijuru. Tubigusabije Yesu Kristo umwana wawe n'umukama wacu, we Mana musange ubuzima n'ingoma hamwe na mutima mweranda, ubona mu myaka yose. ubu naho umwongere acasiga amavuta meranga altari ku mpande zine zayo imbere ayikwize amavuta, hanyuma abasaseredoti bagenywe n'umwongere nyene bamufashe baheze basige amavuta impande zine z'isengero. Abaririmbyi basamiriza ururirimbo bijanye
Mukama. Tusabe. Mukama dawe mweranda rwose, warahaye abantu umukate w'ukuri uvuye mw'ijuru. Turagusavye ngo duhezagire, wongere uhezagire itabire nakuru twateguye muzishinga isakaramentu ry'umubiri n'amaraso by'umwana wawe. Nudufashe kugira ngo uko dusenga kizahangamira aba ariko dushobora gutorana mu kinyegezwa cy'icungurwa ry'abantu. Turi gusabishije Yesu Kristo Mukama wacu. Nibasese kare shinziza vyayo
kumwe natwe mu buryo bwishije mu isakamento y'Ukaristiya n'umutoni impamba y'ingingo ziba zirwaye n'abagwanye ko n'inzo yiwe. Amayeza byagiye muri Ukaristiya n'abere mwebwe mwese muri mbere tabernakulo muzirikana mu gusengerwa cy'urukundo rwiwe isoko ry'amazi mazima yisuka mu buzima budahera. Maze umuheza agira uwo Mana Data mushobora byose, Data na Mwana na Mutima Mweranda bibahezagire. Umwanya w'icyubahiro nimushimye cyane cyane mushimye umutima wibahaye kuko kari gateze mu rugabo udukundire umutwakire tugere Kristo.